ndasubiye kubaramutsa bakunzi ba Nuja Entertainment, ndasubiye kubaramutsa bakunzi b'ikigano turashoboye. Ni ikigano kidasanzwe gica kano kuri Nuja Entertainment, so namakuru menshi twama tubaha, ariko kugira ngo ibintu bimeneze cyane makora subscribe ngaha hejuru murana gakengeri cufite ndako kugira ngo tujane neza cyane. Ndasubiye rero kubaramutsa ndabaha nikaze mu kigano cino munsi aho dufise amakuru menshi ariko avuga muri entertainment y'u Burundi, ariko uno munsi rero tubafite top 10 y'abaririmbyi bahagaze neza kuva umwaka wa 2025 kutangura naho ugeze. Turi mu ntango yo kwinjira muri out, ariko turabe urugero rw'abaririmbyi aho rugeze canke abari ku mwanya. Dufise top 10 yizewe imeze neza cyane, assez comfortable balo kugira ngo ibintu bimeze cyane. Uwa mbere nkuko mubizi ni Sadbisa Turama Bafreke Marshall afise abantu bamukurikirana 323,000 ku rubuga rwa YouTube, akora afise abantu bagira ama reaction benshi sana kurusha abandi bose ngaha kuri YouTube. Yasohoye indirimbo 36 yinjiza hagati ya 41.6 na 57.8 dola. Wa kabiri ni Dramatic Bikira afise abantu 244,000 bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube, akora abantu bafikira ama reaction 23.5 million ku ndirimbo novuga kenze gusa. Ibikorwa yasohoye ni indirimbo nokeje akora indirimbo z'urukundo kenshi zimotiva abantu, ibi vyaratumye bimudugiriza izina. Wa gatatu ni D1 kuva muri Teka Music afise 230,000 ivyimviro, abakora ama reaction ku rubuga rwa YouTube ni 18.8 million, yinjiza hagati ya 40.9 na 56.4 neza na neza. Wa kane ni Big Fizzo Vision afise abantu neza na neza bamukurikirana 279,000 ku rubuga rwa YouTube, abagira ama reaction ni 15.9 million neza na neza. Yinjiza hagati ya 29.4 na 40.8 dola neza na neza. Hari ubundi wa gatanu Bifeson the Floor afise abantu bamukurikirana 240,000 ku rubuga rwa YouTube, akora abantu bafise ama reaction 11.9 million neza na neza. Abantu bagira ama reaction ni benshi sana, nawe nyene urana ko ari ku rutonde rwa gatanu, afise abantu bagira ama reaction 11.9, yinjiza hagati ya 40.46 million hamwe na 4.46 million 36 dollars. Wa gatandatu ni Double J once again kuva muri Billiman Boy ari ku nimero ya gatandatu, akurikirana n'abantu 128 million ku rubuga rwa YouTube, abantu bagira ama reaction 12.7 million. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo Ndagukumbuye, murabizi namwe ko ari umuririmbyi abikora neza cyane neza na neza, akunda kuboneka mu collaboration benshi bamushira mu mahofle kubera ari umuntu azi kuririmba neza cyane. Ubu ni ugira indwi ari ku rutonde rw'indwi ni Kidumu Kibido afise abantu bamukurikirana 60,000, agira abantu bagira ama reaction ku rubuga rwa YouTube ni 26.4 million. Afise izina rikomeye cyane mu karere kamenyekana mu ndirimbo nka Mpenzi, urana ko umuziki mwinshi munini yawukoreye mu gihugu ca Kenya iyo asanzwe waba neza na neza, urana ko ari mu legend akomeye. Uw'umunani ni Monia Flair umwe mu gwaruka rudasanzwe wabigeme bariko barakora neza cyane, akurikirana n'abantu 117,000 ku rubuga rwa YouTube, bakora ama reaction 5.8 million. Yinjiza hagati ya 25.2 na 35,000 ku rubuga rwa YouTube neza na neza. Hari uwundi ku rutonde rw'icenda MB Data, urana ko ari umusore yaduze neza cyane, ariko arafashwa na Amil Pro, ariko biza kurangira agiye kwifasha neza na neza. Afise yinjiza nawe nyene afise abantu benshi bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube neza na neza, yinjiza hagati ya 20.1 dola na 30.7 dola. Uw'icumi ni Alvin Smith aka La Vache, la mec qui traverse avec son bateau, afise abantu bamukurikirana benshi sana, nawe nyene yinjiza amafaranga angana na 18.7 na 25.9 dola ku rubuga rwa YouTube. Ayo ni baririmbyi 10 twashatse kugaruka ko ino munsi kugira ngo turabe mbega bano baririmbyi baje muri top 10 barabikwiye. Nawe ukwiye kwandika muri commentaire timwibagiye ubu canke muri commentaire ubu ntiyarakwiye kuburamo. Twakurikije statistique bafise n'ibikorwa bagiye bakora, ntitwaravye novuga ngo uburambe, ntitwaravye
ngo amahiti bakoze l'année passée twaravye ivyo bamaze kuba bakora neza na neza uwo mwaka. Duhereye kwa Sadbi turabona indirimbo nka za Kirisese, indirimbo imeze neza cyane yadugije izina ryiwe muri no sama. Turabona nku Dramati, indirimbo novuga Sambolela, indirimbo yakwikoze bigacika. Turabona ubudiwan, indirimbo nyinshi yagiye akora amakollaboration akomeye n'uwiswe novuga n'umunyarwanda ari hano bakoranye indirimbo iravuma neza cyane. Mico the best murayibuka indirimbo bakoranye ko yagize ibintu success dasanzwe. Turavye ubu Big Fizzo yakoze indirimbo zikomeye cyane, nawe nyene ntitworeka kumushiramwo izina ryiwe ryaraduze. Tuje aha bakaba B-Face Ndofro bakoze indirimbo nta kaso bakoze collaboration n'umu Double J, no kuvuga nayo nyene yabadugije izina bari ku rundi rwego rudasanzwe. Turabona baba Kidumu bagiye bakora ama concert canke bagiye bakora novuga ibikorwa bidasanzwe ku mugabane wa Burayi mwagiye mubibona. Turabona Moni ya Flare yakoze indirimbo nyinshi cyane za Agakado ariko umuntu muri legend akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turabona Sadbi, turabona Wembide kurukuta indirimbo zagiye kuzikora ama hit. Turabona aba ba Vince Smith bagiye bakorana na YM Music abadugiriza izina akora ama hit bakiri kumwe na DJ Fernando indirimbo yitwa Occupé. Nibo baririmbyi rero bari ku rutonde gwiza ubu twovuga hano mu gihugu cy'u Burundi, bari ku rutonde gwiza canke bari on top ubu tuvugana. Nawe ushobora kuvuga ati mwibagiwe ico duhurira muri commentaire. Iyi ni Nuje Entertainment, iyi ni ikiganiro turashoboye mushikirizwa na Jamora Fred MC Voice of the Man. Mwakoze cyane kumviriza, mwakoze cyane kudukurikirana, niteka rirasanzwe kubagira. Ndabashimiye ko bamwongeye kuntiza kanya mu kumviriza na gatoye mbega turabishimiye sana. Kora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ibintu bibe neza cyane. Tuze dusubire mu bindi biganiro nk'ibi vy'umuziki canke entertainment na showbiz. Hasta la vista.